wa gatandatu igenekezo rya 25/0/2025. Ejo mu gitondo hatekanywa ko hazogwa imvura mu ntara nyinshi zigize igihugu cacu kiretse mu ntara za Ruyigi, Cankuzo, Karusi, Muyinga na Kirundo aho hazokwaka izuba hacemwo n'ibicu bikeya. Ahazobakanye kurusha handi akaza ari mu ntara ya Bururi aho ipimo bizo biri kuri dogere Celsius 13. Ku muhingamo hategekanywa ko hazokwaka izuba hacemwo n'ibicu bikeya mu ntara nyinshi zigize igihugu cacu, nayo mu ntara za Kayanza, Ngozi, Kirundo na Makamba hategekanywa ko hazogwa imvura. Mu ntara ya Makamba hakazocamwo ibihe vy'izuba. Mu ntara za Rutana, Ruyigi, Cankuzo na Muyinga hategekanywa ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bikazokibonekeza mu ntara ya Cibitoke aho bizo biri kuri dogere Celsius 29. Ejo mu gitondo hatekanywa ko izuba rizoseruka isaha 12 zirenga iminota 6 rirenge isaha 12 zirenga iminota 23 zo ku mugoroba. Akaba ari ngagarukiye amakuru atekanya ikirere yo kuri wa gatandatu mwategura n'ikigo kijejwe ibirere ca Ijebu. Yari Fiona Zinka ayibashikirije na Muta.